Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Deogide Rurema yakiriye uwuserukira igihugu c'Ubuyapani ngaha mu Burundi kuri wa 25 Ntwarante umwaka w'2022. Mbega none muri uwo mubonano baganiriye ibiki? Idonido umushikiranganji Deogide Rurema. Tuje kwakira uyu aserukira igihugu c'Ubuyapani ngaha mu Burundi afise icicaro igihugu c'u Rwanda. Ubwa mbere twabanje kumukeza kubera ejo bagize isabukuru y'imyaka 62 y'uwo bita umwamperere w'igihugu c'Ubuyapani. Bihorana nuko ari isabukuru y'imyaka 60 ihaciye hari ubucuti bw'u Burundi hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubuyapani. Murazi neza yuko ubu leta nkozi yashize ingufu muri iki gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kugira ngo umwene gihugu koko yumve ko ashigikiwe mu mwuga wo kurima no korora. Aha rero twagize amahirwe dusanzwe dufitaniye ubucuti bwiza cyane mu gufashanya muri iki gisata hagati y'igihugu c'Ubuyapani n'u Burundi biciye muri muno bushikiranganje turongoye. Twibukanije imigambi mikuru bariko baradufasha kugira ngo ije mu ngiro n'ingoga. Icambere no kusanura no guteza imbere rya shirahamwe SRDI kugira ngo ishobore guhingura umuceri w'akanovera ushobora gukoreshwa ngaha mu gihugu mu bene gihugu, hamwe n'umuceri ushobora kuzoshorwa hanze y'igihugu. Murumva rero iki ni ikintu gikomeye cyane, byo baramaze kuvyemera. Ikindi nuko turiko turafashanya kugira ngo dushireho ububiko bwiyaguye bwo kubika umwimbu bya ibinyantete, ivyamwa cangwe imboga. Hakaba rero twumvikanye yuko hazoshigwaho ububiko bungana bw'umwimbu bune mu burere bune bw'igihugu. No kuvuga intara zitatu cangwe zine zizohurira ku bubiko bumwe. Rero aro twasabye yuko butoba ububiko nk'aya mahangari twama tubona, ariko bwoba yoba amahangari y'akarorero muri kano karere duherereyemo. Ibi navyo nyene murumva yuko araka nyamuneza kugira ngo tushimangire ubucuti. Ikindi twavuze rero muri kazoza ko bagiye gusubira kuraba ingene uru rugomero rwa Kajeke borushira mu migambi ya vuba. Tugiye gushira mu byo byihutirwa byo gushimikira ko mu gufashanya mu burimyi n'ubworozi. Hamaroro iginezereje nuko avuga ati ndategera neza gisata c'uburimyi n'ubworozi sikugwiza umwimbu gusa, ariko ni inzira nyinshi cyane, kuwubika, kuwuhingura, kuwushora. Ibi byose rero twemereye yuko ko dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza no gukorana neza. Kuri byose tuzoza turicarana ku mwanya kugira ngo barabe ingene bodufasha muri ino nzira nziza ya leta nkozi yishinze kugira ngo Uburundi nabwo buronke n'ibyo gushora hanze. L'ambassadeur du Japon au Burundi a précisé que le Japon est déterminé à apporter ses soutiens en matière technologique au volet de la conservation, la transformation et l'exportation des produits agricoles. Je suis venu cette fois-ci au Burundi pour célébrer le 60e anniversaire de la relation amicale diplomatique entre les deux pays et aussi fêter l'anniversaire de naissance de notre empereur. Et à travers les discussions que j'ai eues cette fois-ci avec les responsables de votre gouvernement, y compris son Excellence Monsieur le Président Ndayishimiye, nous avons remarqué de nouveau, réconfirmé l'importance de l'agriculture pour le Burundi. Parce que les produits agricoles
servent non seulement à la stabilisation de la vie de la population du Burundi, mais aussi à l'augmentation de la recette en devises pour le pays. Et j'ai confirmé ma détermination à Monsieur le ministre de l'Agriculture que le Japon ne ménagera aucun effort pour apporter des soutiens financiers et technologiques dans chaque branche du secteur de l'agriculture. Ça veut dire que le secteur de l'agriculture consiste en différentes phases: élevage, irrigation, transformation, transport et export. C'est un secteur très important et crucial pour le développement du Burundi. Voilà, c'est grosso modo ce qu'on a discuté avec Monsieur le ministre.